gutangurana n'aba hitmakers n'abaririmbyi ba mbere baba bafite izina rikomeye muri entertainment. Oui. This is Big Farias mwamba mwenyewe umwe mu baririmbyi basanzwe babizi twama tubisubiramo ngaha muri Explosive ariko kandi bankundire abakunzi na cyane ba Explosive ndabibutse ico Farias amaze muri Buja Flavor ni ikintu kidasanzwe ni ikintu novuga ni hariho abantu bakunze kuvuga mu Kirundi ngo karahara mu ruganda ntibacura ni wa muririmbyi amaze gumara igihe kinini ariko arabica bigacika kandi avyifatamo neza ata musi numwe yigeza ryama canke ngo agirire. Big Farias muri kino gihe agarutse n'izindi ndirimbo z'ubundi bwoko tutari tumumenyereye ko Nice Sky sinzi ko amazi imisi uyibona ukungene Big Farias amazi imisi aza cane kuri no side yo kuririmba runo rurimbi rw'Igiswahili gusumba kuririmba Ikirundi n'indirimbo ariko araririmba ziranatandukanye cane na zazindi yahora aririmba mu misi heze. Iyo turiko turavuga umuziki wose urafise kara yawo urafise couleur urafise ukungene usa uno munsi turiko turavugana Farias imiziki ariko araririmba apa yo kuri muri rurimi rw'Igiswahili encore irafise n'irindi bara yisangije bitandukanye n'iryo twahora tubona mu muziki yaramaze imisi asohora mu myaka iheze amabara yari rifise sico kimwe nayo ino muziki ariko arasohora muri ino misi sico kimwe nuko ngene ino muziki ariko arasohora muri ino misi ndakeneye kumenya exactement Farias ashaka gushika kuki kugira ngo asohore ino muziki abizi 100% ko bishobora gushika mu Burundi ntikundwe kubwoko bw'ino muziki abisohora abizi. Farias sumana mu muziki wa Buja Flavor arabizi ko bishobora gushika mu Burundi ntigire impact niniya ariko kandi akayisohora biraboneka yuko umenga arafise target yo kudandaza ino muziki yiwe ahandi hantu hatandukanye no kuri terrain canke no muri industry y'u Burundi. Yes reka ndakubwire Q-Baba uyu Big Farias ni mu minsi yaheze igihe twari twakiriye umuririmbyi bari bakoranye twari twakiriye Monia Fleur yari Monia Fleur aratubwira na kingorongoro aratubwira ati Big Farias nimba hari ikintu afise strategy yo kuguma ku mpande zone abwira ati uno munsi nimba yakoze iki kintu agafatisha aba ejo garutse agaruka kandi afise abandi banashaka gufata nkuko wabivuze Big Farias n'umuririmbyi turakunda no kuvuga ko ari umulegende kandi nivyo n'umuririmbyi novuga ati amaze igihe kinini muri ino industry cyane novuga ati ari mu batama mu bantu barambiye muri no muziki so novuga ati iki kintu Big Fizzo yarigeze kuba gikora kera hariho ukuntu yahora akunda gukorana n'abantu edo princess ugasanga akoranye n'umuntu atanazwi usanga arasohotse gafra tuzaniye umuntu tutari twiteze uno munsi aragarutse kandi atuzaniye no mwigeme agarutse anaturirimbira ururimi rw'Igiswahili ni cyakintu twamatiriko turarekrama mu kiganiro cacu ca Explosive kenshi twamatiriko turagaruka tuvuga tuti turakeneye za ndirimbo ziri international za ndirimbo zishobora gusohoka n'umuntu atari umurundi agatahura kumva ati abantu bariko baririmba ibi uyu ninde za ndirimbo ziduserukira cyane ufite Nice Sky ubiravye neza na neza kugira ngo ushobore gutahura market kuko iyo umuntu afite ikidandazo akeneye kudandaza ku nshuro ya mbere arabanza kwiyumvira ati kino kidandazo nshaka kukidandaza he kuko ushobora hari akantu kera bahora bavuga ngo niho kudandaza ingurube ku musigiti it's like iyo ico kidandaza cyawe gitwaye ahantu kitaza kugugwa uravyena nawe uva yukubise uravyena nawe uza gutaha kubiswe bro uri kurababura ingero kwera ivyo bintu ntibavyemera ntibavyizera uyu muziki Farias sikikugo ubwa mbere twibutsanye yuko Farias kuno muziki wo mazima hariho abantu bahora bamubona je mu bintu nkibi murambona mu makomatari y'abafana bamwe n'abandi bantu bamwe bapinga ibintu by'umuziki w'Ubujumbura ngo yashaje ngo wishaji bagwe ngo mzee amezeka bambo kamayo ariko je naja kuraba nkasanga Big Farias kurundi ruhande ku ma digital platforms ariko araduza ibiharuro kandi ariko aragira power na impact idasanzwe bisigura bagenda kuraba kuri Boomplay bagenda kuraba kuri izi za Deezer zande za Spotify ugasanga Big Farias ariko araduga ibiharuro vyiwe ariko arana participa mu bantu bambere bari on trend muri ico gihe biga si ibintu si YouTube hariya niba boosting hariya nama platforms ari novuga ari professional ya vrai apana ibi bya YouTube ushobora kuba indirimbo yawe yaravugwe n'ibihumbi 200 ugacuka bitako ama boost ugasanga yashitse ku bihumbi 200 canke umuriyoni hariya n'ibintu vya vrai bisigura yuko uko biri kose no muziki ya Big Farias hariho abantu bariko barayikonsoma so ikintu dukeneye kumenya mbega ni bande bariko barakonsoma ino muziki yiwe mu gihe uri kuraraba ino abantu benshi usanga bariko baranayikritika ugasanga bariko bayivuga bakabona umenga ntiye basoreye ibintu bari bashaka exactement
mugabo ugasanga ku zindi mbuga iyo muziki iri kiramwinjiriza tunibutsa yuko zijya digital platforms zinjiza n'amafaranga menshi gusumba n'izi za YouTube gusumba peut-être n'ama concert umuntu yokora ngaho i Bujumbura ugasanga wewe ariko arinjiza amafaranga mbega ni bande bariko barafungura canke bariko barakonsoma zijya produit ziwe zijya ndirimbo ziba ariko arasohora muri kino gihe reka nakwibutsa ikintu kimwe ururimi rw'igiswahili apa yuko ruba international ku bantu batari babizi niba kwaza ururimi rwa mbere ruvugwa au niveau ya Afrika cyane gusumba izindi n'igiswahili haji igiswahili ni go rurimi rwa mbere ruvugwa n'abantu benshi cyane haba muri Afrika ahantu henshi uzosanga South Africa baravuga igiswahili n'abasaida mamwe ibihugu byinshi baba bafite ahantu hari abantu bavuga igiswahili bazi igiswahili benshi gusumba Big Fizzo cyo kintarakizi kuba kizi ariko arasohora indirimbo yayindi ishobora kuja kuri boom player cyangwa ikaja kuri Spotify ikumvikana n'undi muntu atazi n'u Burundi yo buri mugabo kubera yariri mu rurimi yumva cyangwa atahura agaca atahura iyo ndirimbo akanayikunda ndaza baririmbyi benshi je nagiye gukunda ntazi n'igihugu bavamo ntazi n'ahantu bavuye icyo ni cya kintu nyene nariko ndakubwira Cubaba icyo ni cya kintu cyo gukora wa muziki usohoka wa muziki nicyo kintu novuga ati n'abaririmbyi benshi bakeneye kwigirako birakenewe cyane kugira ngo turabe yuko wa muziki wacu utosumwa canke utokumvirizwa n'abarundi gusa ariko wa muziki tuvize hanze y'igihugu c'u Burundi ibi Big Fizzo yafashe ya mbere kandi subu ni kuva kera arakuzanira ikintu eje akagaruka kandi akavuga ati hari abantu batanyumvise ujya munsi reka ba bantu nabo ndabahe produit zabo bazikonsome ona uri kuraraba no ku rubuga rwa YouTube rwa Big Fizzo nyene aho yapostinze ino ndirimbo urabona yuko indirimbo mu minsi ne gusa abantu bamaze kuyikunda urabona deje imaze kugira 114,000 views mu minsi ne gusa ona yuko yakiriwe kandi bayakiriye neza cyane ikindi kintu cagiye kwingyohera cyane ni indirimbo première mu ifisa amasanamu meza ni indirimbo iryoshe na cyane cyane yuko tumumenyereye yuko yatuzaniye video atigera duta hasi kintu cagiye kwingyohera ni kaka video kabanje gutrendinga cyane nagiye gusubira kubona muri no ndirimbo ariko atamba nka Cubaba ariko atamba nka Cubaba byukuri abati no ni ibintu izoherera he urabona yuko indirimbo yarakozwe harahize igihe kinini indirimbo ihari and then yarayiteguriye terrain arabanza duha kajya ka video hamwe twese twibaza tuti mbega agiye gukora ibiki ubu nawe ibi ni biki bimufasha bigenze gute mu busaza cyane tusanga bafise abadansere abadanseze b'abazungu urumva iyo ni surprise hamaje iyo pantaro yambaye DJ Kulungo bokera bazita sanza bihore jena nayo bayita ngo ufata mu nda hasurimenya oya DJ Kuru ntagushiriyemo ako kantu uri kuravuga kariko karamera nka kantrava cyane tuvyemere duce bugufi n'abandi baririmbyi bace bugufi Big Fizzo yazi kuri kino kintu cyo kwambara uyango yo hava yica umuntu ako nakantu kanje mugapana kuri izi pantaro Cubaba ko apana kuri izi pantaro kandi gituma Fizzo ari n'umuntu afise understanding nini ya cyane muri fashion ku buryo uzosanga ibice 80% by'ibintu Fizzo yambara ari vya bintu biri mu ubwenge ari gupfa kwambara nice sky ari gupfa kuyora ukayora ibicouleur kambara uratse ko hari amacouleur atigera jana ubugishije ukuri abantu bazi ibintu byo kwambara abaganga mu nyambaro hari amacouleur habonye wayacanze gusa camenya yuko uri umwana mu bintu byo kwambara kubera ko acabona yuko sinzi ko novuga ngo ufise ubwenge buke mu nyambaro mugabo arabona yuko atavyuzi nyene Big Fizzo ni wa muntu ametriza ikintu cyose muri fashion kuva raba kuva kumenye kuva ku mahereni kuva ku mafime akadetail kose uza kubona kuri Big Fizzo aza kubara Cubaba mu ncamake muri indirimbo yambaye nk'umustar kandi yambaye style utazosanga handi hantu vyoroshe urumva mu kintu cy'inyambaro ngaho jewe vraiment yaranyemeje mugabo ahantu jewe ntashimye beat yari ryoshe audio giye kumviriza yari donc audio bayikoze neza umunyanyuzi yayikoze neza audio kandi harimo naga creation kujya kuntu tonto hariho creation vraiment ibintu bigezweho ariko iyo Big Fizzo arapa muri indirimbo kaduha rap yari kuba kabuye abakunzi ba hip hop narijya muri iyi minsi hip hop isa nuko yibagiwe urumva jewe byari kunyohera cyane iyo akora rap je nuvuga ko ari donc ari nkayisheke kuri indirimbo yiwe kuba atigeze akoramo ashiramo rap ahubwo je ikintu nabonye iyo ndahari muri no ndirimbo nari kumusaba nuko ari we ari gutangura verse
urazi iyo uri kuraraba abantu bamwe bazi Be Face on the Floor ubwiwe yarasohoye indirimbo yitwa Nosara kandi yarakunze cyane mugabo jewe narigeze kubwira abantu turi kumwe ndababwira ati iyi ndirimbo ya Be Face Nosara urabona ukuntu yayinjiyemo n'icongereza ino verse yayigira verse 2 agatangura n'ikirundi ijya ndirimbo yari kugira power nini gusumba ko yari gutangura n'icongereza Fizzo simvuze ngo ariko Natif yavuze ngo no mwigisha ko shiza arakosogo kandi je niko ndabibona iyo muri ino verse ari we atangura kandi akagira umwanya munini ujya mukobwa siju giza arazi arafise control arafise maîtrise arafise ama technique vocale arafise ibintu byinshi mugabo ujya mukobwa yamushira inyuma akaba ari waza guhereza byari kuba byiza kuko somehow iyo uri kurumviriza umuntu utamenyereye mu matwi yawe nubwo bari kagira ibintu byiza kugira ubimenyere n'ingoga wumve ko biryoshe sinzi ko mumaze kugushikira jewe nahora ndaba indirimbo nyinshi kuko je nakuze ndi umuntu nkunda kuraba amateleviziyo yerekana ibintu by'imiziki nko kwa Buja TV berekana imiziki cyane hari indirimbo naza gukunda haheze nk'ukwezi ndayiraba nkagenda ndayikunda gahoro gahoro sinzi ko bihora bibashikira namwe ugasanga indirimbo wayikunze gahoro gahoro ntibyorohe kuyikunda directement kuri no ndirimbo ya Big Farias iyo ayitangura na verse ya Fizzo kubera ijwi giwe riri familiar abantu benshi barimenyereye mu matwi yabo ibiki n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye ukungere Fizzo aririmba byari koroha ko yinjira muri bo n'ubu sinase ko yo kwinjira mu bantu zoshobora no kwinjira mu bantu mugabo ni ya ndirimbo zo kumva ko uzokunda haheze iminsi mugiyo ari Farias yari gutangura byari kugira indi impact baba rero igituma navuze rap iyo ashiramo rap kubera umugabo wumvise ijwi afise vraiment iriju y'umukobwa rirarenze yarabishoboye yariyimvye neza cyane urumva Fizzo yaca yinjira rap hamagahindura raga ibintu nyene bihabura urumva nuko nyene wabivuze yuko yari gutangura peut-être akantu gato kugira ngo abantu byaju giwe bagume babona yuko ari Fizzo hama nikindi naco tumenyereye yuko indirimbo umuntu ayitangura bari nyene indirimbo ni Farias featuring Jabs ariko Antreta aho nawe arashobora kuba yaragize yida akavuga ati premièrement uno mwigeme ntidusanzwe tumenyereye cyane akaraba akavuga ati kugira ngo ndamuha umwanya wiwe n'abantu bamwumvirize atanguye byo babyiza cyane kubera deja atanguye umuntu wese araba attentif kumviriza suite ukuntu Fizzo aza kuririmba nimba yarakoze iki kintu je nibaza yuko nayo ari strategie nziza yakoresheje kugira ngo n'uyu mwigeme tumutize umwanya wo kumwumviriza ufite hari ibintu abaririmvyi bagira zabinde abarinzi bavuze bose ko batamenya hit song kwiniza kumera hari ibintu ivyiyumviro bagira nk'ibi ugasanga niyo ide yagize mugabo mu nyuma akaza kubona ko bitari bikenewe hariho n'ikindi kuri iyo ide uriko uravuga hari n'ukundi kuntu iyo uri umustar utanguye kuririmba ugatangura uhejeje kuririmba baca basimbisha kuri telecommande baca bagira next uwo twari dukeneye yahejeje kuririmba nibaza yuko ibyo byose yavyiyumviriye ariko na cyane ko nuno mwigeme atamutaye hasi yararirimbye neza nkuko ariko arabivuga arabizi urumva yuko biryoshe hezima gusimbisha sinibaza yuko byari koro yes ni indirimbo yitwa Humo ndani ya Big Farias bari kumwe na Jabs production yakozwe n'umuntu yitwa Ibra Jaco aba director ndaza kugarukana cyane ku kintu ca makeup aho ari umufasha wa Big Farias ubwiwe Kimana Stein cyane abantu benshi basanzwe bamumenyereye yaranamuririmbye last time yarigeze gufata amasanamu mu ndirimbo yiwiwe arafasha mu bintu by'amasanamu ubu naho yagarutse ari we yaje kubasiga nimba mwarabonye baberewe umufasha wa Big Farias bari hafi yiwe kugira ngo ashobore gufasha utuntu nk'utwo twa makeup n'utuntu tumwe aba yafashije mu kwandika ama script n'ibiki umwe manager wiwe akongera akabana madame wiwe amufasha ibintu byinshi naho yagarutse ari makeup artist ubu naho yagarutse ari makeup artist urumva n'umufasha Stein tuzomwita tushatu uko biri kose numu pass partout. Let's go DJ na next song then tuce tugaruka tugire aga comment gato na cyane ko turiko turikana umwanya ko dufise n'umutumire kandi azikwaza kubaryohera cyane abakunzi ba Explosive. Let's go. Ari jua sida wacha zomana what Fagiola chuma Fagiola chuma da ni katada akawa noma Fagiola chuma na wapiga Fagiola chuma bagabo Fagiola chuma twagiye la danse rero iringa la danse bisaba yuko ukuri ko tukayiduza aya nitwe bishobora no munsi ifo kuzoza twambaye amase wewe ukuntu nzi gutamba twese turabizi
dance ni imwe ya Big ni Fizzo jeje nyene no bishobora we na Big Fizzo mwubahwe. Yes, on trend hari ino ndirimbo imwe mu ndirimbo ziriko zirakundwa cyane muri kano kanya turiko turavugana zina trendinga mu gisagara ca Bujumbura ku ma challenges menshi ku ma dance ku ba dancers benshi n'ama videos y'abantu benshi bagiye batandukanye bariko baragerageza kuyikorera ko ni indirimbo Fagio la Chuma ya yuno musani wacu usanzwe dukunda Satbi kuva muri Empire Avenue ni umuririmbyi asanzwe kandi no muri kano kana turiko turavugana ariko umugabane w'Iburayi nibaza yuko ariko araryohera abakunzi biwiwe nimba koko atari karafata indega garuka mu gihugu cacu Burundi. Umuziki waramuteruye mutwara hanze si ku nshuro ya mbere ni ku nshuro nyinshi cyane. Umuziki n'umwe mu baririmbyi muri kino gihugu c'u Burundi bagwaniye umuziki barawugwanako nawo hageze aho ubatera iteka. Uno muziki wiwe ugarutse inyuma y'indirimbo yari mu bwoko nk'uyu bw'amapiano umugabo aho wewe ayitwa Buja Piano nka style shasha ari karagerageza kuzana muri Buja Flavor kuva kuri we n'umuproducteur mushasha basanzwe bakorana akorera muri studio ya Empire Avenue. Sadbi yagarukanye no ndirimbo Fagio la Chuma inyuma yuko heruka gusohora indirimbo yitwa Je vais bien benshi mwamenye kandi yakunzwe n'abantu benshi bakunda umuziki w'u Burundi. Kuri kano kanya ndiko ndagerageza kwibaza mbega Fagio la Chuma ni Je vais bien ni ikurikira Je vais bien est-ce que izoshobora kugira impact Je vais bien yagize muri kino gisagara ca Bujumbura. Nasiska bivanye no kungene wayumvise tugerageze gucompara Je vais bien na Fagio la Chuma na cyane kwa indirimbo ziri muri style imwe uruko uraraba impact ino ndirimbo ya Je vais bien yagize muri iyo misi heze yari impact idasanzwe. C'est vrai Fagio la Chuma iri kirakundwa mugabo j'ai peur kwizatazoshika hajya Je vais bien yashitse bivanye nuko kuva kuri Je vais bien hakunzwe cyane kajya ga slang kajya ga faransa Je vais bien niko kandi uko katumye indirimbo ikundwa cyane niko karaga code indirimbo yose ifise code iza kwituma ishika kure inakundwa n'abantu. It can be a melody, it can be lyrics y'iyo ndirimbo, it can be a dance sinza kana kari kose ko ushobora kuba karimo mu gatuma kaba code kuva muri Je vais bien kakadeseka kaguca ani nakajya ka Faransa byaragize impact na cyane ko mumaze kuyibona yuko utu slang tugifaransa ku butaka bw'u Burundi duhora dutuma indirimbo gushika kure indirimbo zo zaze mu dufaransa nibaze ko Abarundi bakunda igifaransa cyane. A part de ça ijya ndirimbo iraryoshe vraiment imeze neza ku muntu azi gutamba ku muntu vyananiye ku muntu azi kubujira ku muntu akunda umuziki atuka Je vais bien indirimbo iryoshe cyane. Nindirimbo ishaka gufata umwana igafata n'umuntu n'ugwaruka et surtout kuri babantu bakunda ama vibe ijya ndirimbo yategerezwa gukundwa quand même. Nubwo ati ugiye kuyicompara n'indirimbo yindi Isazbi yaduhaye Fagio la Chuma ugerageje kuyicompara premièrement urumva yuko ari indirimbo zigomba gusa zirafitaniye ukuntu zisa nubwo ariko avuga ngo Buja Piano mugabo kandi ziri mu mapiano nibaza ni style ya mapiano Cubaba je nibaza yuko aya mapiano muri Tanzania nibaza yuko Je vais bien niba yaravumye hari ibintu bigenda bijana bakubwiye bonjour uvuga ni bonjour yaravumye comment ça va hama cha witabira ngo Sadbi acaragaruka Je vais bien urumva mu gihe aba DJ bavugiye comment ça va iri kuri trend yari maze imisi iri kuri trend aca uvuza na Je vais bien abantu vibe ya chiba ugiye kuraba no mu club hose aba DJ batanguye comment ça va bakurikiza Je vais bien urumva rero hari gihe ushoye gusohora akantu kagahura n'ikindi kintu kiri kuri trend bigaca bijanira rimwe hama no kuri indirimbo nayo Fagio la Chuma je nibaza yuko abantu boza barayumviriza saa 6 z'ijoro niho botangura ya masaya y'abanyamuziki saa z'ijoro baba barakinda saa 6 z'ijoro ugiye kuraba n'indirimbo umvirize hari indirimbo cyo kumva umengo igenda boro buhoro ugiye kumviriza saa 6 cyumengira nyaruka sinzi ko maze kubyumviriza iyo ntiwo yumviriza saa 6 y'ijoro ngo umuryamye saa 6 utegerezwa kuvyuka rero hari umwanya wumviriza ukumviriza ibintu byose umuziki wose uri muri ntuzenya donc ama
instrument yose ari mu muziki antuka je nka je nayumvirije saa sita usanga iminsi itatu iraryoshe cyane indirimbo iraryoshe cyane kandi inda ya mahigwe izosumba nijya nuza je vais bien kubera ifise clip nziza irimo amadanse irimo ama image menshi gusumba ijya nuza ya je vais bien urabona ko batamvye ntibibaniye baratamvye kandi amadanse ari muri iyi ndirimbo n'amadanse meza donc yoroshe kandi bari bambaye neza uravye iyi clip nijya Fagiola Chuma nijya nuza je vais bien niyo clip nziza imbere yuko ni clip yakozwe n'umu director mwiza ndavyemera yakozwe n'umu director mwiza ni nuza John Elat John Elat vraiment arafise ukuboko kwiza ko gukora ama video kandi nibaza ko ari bwo bwa mbere akoranye na John Elat bari bamaze ntibahora bakorana kenshi ariko kandi bihora bishika bagakora iyi clip vraiment mu clip ya Satbi meza ashoboka iri muri zitanu za mbere kubera Satbi arafise ama clip meza menshi iri muri zitanu za mbere rero ngenda yahamahigwe kwizo sumba ijya nuzenya Jove bigeze ku miliyoni zingahe zibiri zitatu muri kano kanya tuvugana izo isumba nk'umuriyoni umwe ariko imbere yuko uzorabe n'ikintu kijya kugenda urakibona imbere y'igihe imbere yuko Saji basohora iyi ndirimbo iyi Fagiola Chuma turiko turabona muri kano kanya yarabanje aravertisa arababwira ati umuntu azosohorera rimwe n'umunsi jewe nzosohora nukuri ntaza ndabe nabi je mbayinda bavertisa hakiri kare ikindi kintu twari duhejeje tugitangura ikiganiro cyacu twatanguye tuvuga kuri iyi ndirimbo ya Big Farias wari kuravuga ukuntu indirimbo iri kiragenda esi of tukurajya ama platform abarundi batanakoresha cyane kubera yuko yari mu rurimi rw'igiswahili ugiye no kurana no mu commentaire ya ndirimbo ya Big Farias abantu benshi baje kugira ama commentaire baje bavuga ati turi Nairobi turi muri Kenya turi muri Congo aba consommateurs b'ijya ndirimbo babaye abantu bari mu bindi bihugu bitandukanye bya East Africa. Indirimbo ya Satsby nayo iri mu icyongere igiswahili cyinshi. Indirimbo iri mu rurimi rw'igiswahili. Bavuga ati iyi ndirimbo izo bakonsome cyane na cyane yuko iri mu rurimi ruri international gumvikana abandi bashobora kubitahura. Nibaze yuko indirimbo nanjye izogenda cyane gusumba na Je vais bien. Kubundi na Je vais bien ari mu giswahili ahubwo reka ndakubwira ikintu kizoba. Iyi ndirimbo ishobora kuba izokunda mu bihugu nka Tanzania na Kenya mu gihe Sabi koko ifisa karusho kiyubaba kubera promotion wibuke yuko nubwo hariho video nziza igihe Sabi atokora promotion kwiye iyi ndirimbo bizotuma atahanisha ndakubwira yuko iryo kosa torikora kuko deja ugiye no kuraba ku mbuga ziwe Sabi ari mu baririmbyi bitaho cyane ibikorwa byabo ari mu international nice star ego ari no muri baririmbyi bakoresha réseaux sociaux cyane ari ku mwanya naho yo batari karakora ibikorwa utegerezwa kubona Sabi ukamenya ati Sabi byo bimeze gute Sabi muri kano kanya ari kavuga ibiki so nubwo ati gendera yo kumbuga ziwe yazituriye zose nta mwanya ari karaduha wo kwiyumvira ikindi kintu vuga ati umwanya wose usimbiye kuri Facebook hoho n'ibindi bintu arazi gukoresha imbuga ziwe arazitaho cyane radio plus igikorwa ciwe aragerageza kugishiramwe ingufu zose zishoboka kugira ngo agishikana ahandi hantu hama ikindi naco mwibuke yuko atari ngaha yaba ari ngaho vyari kuba ari ibindi urazi ikintu ariko ndafise uwo mwanya wo kugira ngo hari ikintu duko ndavuga na Sky ubwiwe satura amabafure yarivugiye last time ko nawe ari karagerageza indirimbo zo kuzishikana kure à l'international ku handi hantu imiziki y'u Burundi itahura ishika iyo bano baririmvyi bo mu Burundi bariko baravuga bino bintu barakwiye gutahura ikintu kimwe iyo tuvuze à l'international mu Burundi biroroshe ko bavuma kuko baragafashe akarere nakiwabo muga mu bindi bihugu bariko bakora indi miziki kandi yiwabo si kuvuga yuko ishobora kubinarenza yindi basanzeyo ahiwabo na cyane kugira ufate à l'international soit bizabindi twamatuvuga ko mu muziki yabamo chance canke naho nimba koko bafise ama strategy akwiye kandi meshi na cyane ama strategy ya promotion ya publicity iyo turiko turavuga muri East Africa umwe mu baririmbyi bagwanye runo rugamba rwo kugerageza kuba international bararushobora nubwo bagize intambamye nyinshi gushika no kuri kano kanya bakigwana nazo ni Diamond Platnumz tumutanga nk'akarorero k'abaririmbyi ba mbere muri East Africa bagwanye kugira baba international kandi bakabishikako
bimwe mu bintu bitatu vya mbere Diamond yakoresheje icambere yakoresheje promotion atakintu na kimwe anegrije hajye Diamond yari afise mu bihugu nka byose byo muri Afrika umuntu amuserukira ajeje kumukorera promotion mako karere cyane gushika no mu Burundi yaba afise umuntu avuga ati uno muntu nakikisha yuko ari karagerageza kuvyonga karere muri za ntango za mbere akigerageza gukora ivyo ni ibintu bisaba uburyo kandi bwinshi ikindi kintu ca kabiri yakoresheje nimba bano bari kuno kuntu bano bari n'ivyo Burundi bariko baravuga ko bakwiye gukorera kuri standard international apa ibikorwa vyiza dushake tubireke ibikorwa vyiza byo barabifise yakoresheje amakorabo n'abaririmbyi bakaze bemewe kwisi uribuka bakorana n'aba Davido long time ago byari bisi ibintu vy'uno munsi bakorana ba P-Square bakorana na ba Mario bakorana n'aba yatanguriye muri Kenya akorana bakobwa bo muri Kenya bari bahitinze muri ico gihe ava muri Kenya ja Nigeria Davido bagenda kuri ba P-Square ico gihe bari bafashe cyane acaragenda banuzenya ba Rick Ross aragenda ba Mario bo muri Amerika ba Nio muri Amerika urumva yagiye arafata ibihanga yagiye aragerageza gufata gushika no kuri kano kanya hanageze ashobora gusohora indirimbo nka remix ya Jove bien urabona ko bari kumwe na Jason Derulo kandi abantu bari biteze ujya mu Bufaransa nde ntuzenya bari biteze rero ikorana na Maître Games hame kisohoka bari kumwe na Jason Derulo so ni kimwe mu bintu abarinzi b'u Burundi bakwiye kugwiza mu gukora ama collaboration ari international kuko bagashaka gufata kuri standard international batari kumwe n'abantu baririmbyi baho bari bo hanze sabiha ko umwanya munini ya umutwara gumasohora indirimbo nk'izi zo mu Giswahili nibiki ashaka gufata kajya karere imwe mu nzira je nibaza yuko bokoresha zihuta mu kugenda muri Tanzania karondera dufaranga dukwiye akariha ba Mario akariha ba Harmonize nimba bitoshoboka ko aronka Diamond nimba bitoshoboka ko aronka nde bagakorana indirimbo imwe zibi akagenda mu Buganda karondera ba Eddy Kenzo akagenda muri Nigeria karondera n'abandi akagenda muri Kenya karondera abantu zenya wa muraperi wo muri Kenya nuzenya Calligraph John umva ivyo byose byogenda birafasha ko yagiye kuraba na strategy za Diamond yagiye arafata umwe mu gihugu agenda arakora yatanguriye kwanza mu Burundi akorana ba Lolilo yatanguye mu Burundi ararondera kano karere kose arabara yuko yakafasha ko twibukanye ko kijyagiye umuziki w'u Burundi mu karere ngaha muri kano karere wari ufise kibanza kandi kinini so muri kano kanya turiko turavugana nimba bashaka gushika kure no gufata karere barakwiye kwiga gukorana n'aba baririmbyi basanzwe bari international niyo nzira nibaza kwizonyaruka cyane yuko antuka turakumbuye collabo yasaze cyane na cyane n'abantu bari international so ni ikintu ciza congratulations na kuhash kuri Sadbi indirimbo ni nziza cyane kandi amashugwe menshi babandanya mushigikira abarundi n'abarundi kazi nibaza yuko ejo canke hirya ejo turiko tugwanira twese ikintu kimwe ari gushikana umuziki w'u Burundi kure DJ Crew no muziki wa nyuma turangiriza ko mu miziki turiko turavuga ko yasohotse muri no miss let's go